nobanza ahubwo mbere gutumbereza gato iryo tegeko ego mu ngingo y'ijana na kabiri ritomora ahubwo ko atawurekuriye kudandaza gukora ivy'imiti hamwe mbere n'ivy'amarori atabinonosoye. No kuvuga rero nkuko yabivuze umesha makuru abugura ama pharmacie canke amavuriro atandukanye hari ivyo bisunga bisabwa n'ubushikiranganje umuntu ashobora kuyugurura atariwe afite ubwo buhinga ariko ntiyoshobora kugururirwa ngo akore aterekanye ko afise ababinonosoye bazobikurikirana ku munsi ariko nomenyesha ko abagize ivyigwa bihanitse byo mu mafarumasi abo twitwa abafharmacie mu gihugu batarenga amajabe na 50 ariko hari abandi bizi bisa navyo muri NSP n'andi mashure yo kugwego kwa kaminuza ari naco gituma mu kugira ngo twemerere umuntu ko yugurura pharmacie hariho amasezerano agenda n'ubushikiranganje agasinya acte d'engagement ikintu cemeza ko azobikurikirana natwe amaservice yacu akabikurana ku munsi mu gihugu mu ntara ndetse no mu burere bw'ubuvuzi no muremesha rero ko atawugura pharmacie ivyo bisabwa bitahari ariko nta nyambi buragahonzi nico gituma mubona mbe mu gihugu ariko ratunganywa isekeza rikomeye risuzuma kandi ribanaya kandi rizoba nabandanya riraba yuko ama pharmacie ariko akora yisunza amategeko sina amategeko gusa ahubwo hari vyinshi nahakorera ko hisunga ibitunganijwe n'ubushikiranganje none amesha ko mbere zitari zikizugawe kandi twongera dukuri inkoni ku gishitsi abugariwe ko batozegera bugururirwa ivyo bisabwa n'amategeko bidakurikijwe kuko igisata c'imiti ni gisata ubushinganje kwijisho kandi gifise ico gifasha bene gihugu magara yabo kandi cyo shobora no kwiyonona mu gihe kidakurikiranwe neza ari naco gituma twobaremesha yuko tubandanya tubikanira hafi hariho n'ikigo mbere kiraba iby'ubuziranenge mu gihugu arico kijejwe gusa kuraba ko imiti ihabwa bene gihugu ikwije ubuziranenge ariyo kubafasha ko amagara yabo yomera neza gusa. Ku kijanye n'ubukene bw'imiti ku banwanyi bishira hamwe Mutuelle barajuragirika hamwe haraho basaba ivyo bita ama complement bega ivyo bintu bizohagarara ryari mu gihe umunwanyi wewe atigera asiba gutanga intererano yiwe. Ico kibazo nibaza hanene ko kiza kwishurwa na mugenzanje wo mu bushikanganje mu byo bujeje kwa misi yose harimwe vy'amafarumasi kubiberekeye mwo bwira abantu yuko imiti ihari kubitwerekeye mu bushikanganje bw'amagara y'abantu ico kibazo mbe twanagikorana nawo mu bushikanganje mu byo bujeje harimwo donc bwa solidarité no kuvuga yuko imiti irahari hari ikigo cy'igihugu Kamebu kiyizana urugero ubwo abayirondera bayironkako rurashimishije nubwo hari ivyo kugwaga ngo rushimishe cyane narijya myishirangurwa hanze navyo bigasana n'amadobize kuko amashira hamwe ya mahinguriro abikora mu Burundi arabikora mugabo aracafise umwimbu ku rugero ruto ariko twaremesha abene gihugu b'abarundi ko leta iguma ikora ivyo vyose ciye mu bushikiranganje kugira ngo abene gihugu bashobore kuronka imiti kandi kwije ubuziranenge. Mu bushikiranganje bwo gushigikirana mu gisata c'amagara y'abantu bati imiti irahari none bigenda gute kugira abanwanyi bibishira hamwe Mutuelle ntibaronswe iyo miti habuziki? Murakoze kuri ico kibazo nitwa Majambere Ildefonse mvugira ubushikiranganje bwo gushigikirana imibano agateka kazina mu niterambere dakumira nkuko mugenzanje abivuze mu gihugu imiti abanywanyi ba Mutuelle bakenera iraboneka iyitabonetse biva cyane cyane ku nzira izanana kugira ngo ishike mu gihugu muri Mutuelle turagira urutonde rw'imiti ifatwa mu mugongo na Mutuelle ubwo rutonde tumaze kugwemeza tugaca twereka Kamebu imiti tuzokenera mu kiringo kanaka Kamebu nayo igaheza ikarondera abafise iyo miti twasavye muri ico gihe rero turiko turasaba imiti birashoboka yuko umuti uyu canke uyundi utaboneka mugabo bidasigura ngo uba wabuze gose nako kanya bifata kugira ngo umuti
ari uva hanze uze ushikire kamebu hanyuma kamebu nayo iheze iwushikirize mituweli. Ikibazo saho kiri bavuga bati imiti usanga iriho mugaca bakubwira bati ahubwo ongerako amafaranga. Nagomba ahubwo ko mfise ijambo mbwire abanywanyi bose ba mituweli bariko baratwumviriza bijya byo kongera amafaranga ku muti ku giciro gisanzwe caremewe na mituweli n'amakosa. Abantu bose dukorana mu bijanye n'ibi vy'imiti turagiranira amasezerano tukabereka igiciro c'umuti hanyuma bakemera bati uyu muti vy'ukuri ndashobora kuwutanga kuri iki giciro. Bijya rero vyo kongerako amafaranga uwo vyoshikira wese turamusavye ahubwo yuko twakora akatubwira iyo Pharmacie ibikoze kuko turafise amasezerano tuba twaragiraniye ingingo zigaca zifatwa n'ingoga. Hariho igikorwa cyo gushira ku rugero rumwe imiti gihora gikorwa imiti mbega ico gikorwa ubu carakozwe ibiciro by'imiti ubu muri Pharmacie ya Mutuelle umuntu yogendamwe yosanga bihari byose bimanitse kugira ngo ntibaze baribwa. Nkuko nabivuze ibiciro birahari turavugana nabo biraba bose baba badandaza imiti bwabo bushikiranganje bw'amagara y'abantu uwoza muri Mutuelle yobona igiciro c'umuti. Ejo rero hakagira ugira makenga araduhamagara atubaze atuye umuti ko mbona umenga baranzimvye ndabigenze gute tuzoheza duce tumufasha ingingo zifatwe bataribwa. Murakoze.